abasirikare ba Cote d'Ivoire bakomerekeye mu gitero cy'iterabwoba ku kigo cyabo kiri ku mupaka na Burkina Faso. Indi mirambo y'abimukira yashyinguwe mu mujyi wo ku cyambu wa Sfax muri Tunisiya ejo kuwa kane. Abategetsi muri Cote d'Ivoire batangiye kwandika abazatora bwa mbere mu gihugu hose mu itora rya perezida n'iry'abadepite azaba mu kwezi kwa 10. Abenegihugu miliyoni 5 bemerewe gutora bashobora kuba batarandikwa. Muri Libya umubare w'abanduye virusi ya corona muri uku kwezi wariyongereye. Abashinzwe ubuzima bamaganira ubwiyongere bw'icyo cyorezo ku icyurwa ry'abenegihugu bari baheze mu bwato mu mujyi wa Seba. Naho muri Ethiopia isiganwa mpuzamahanga mu kwiruka kilometero 10 ryagombaga kuba mu kwezi kwa 11 ryasubitswe kubera icyorezo cya virusi ya corona.